Salut ndabaramukije mwese nizere ko mumeze neza ni Siren Vibes kuri Bikoni Ozi irakoze aha turi muri yakanani baza ko benshi muhazi abatahazi nabo ni muri ville ni kibazo kimwe mu bibazo ko rategurwamwo silent disco abatayizi nibaze ko murayimenye umunsi carico naje kurandondere umuntu umwe mu bariko barayitegura I think muza kutabara byinshi kuri silent disco kandi abaza ko mwese muzoza so muhurikire muze kuraba munakategura silent disco wari we nagambye ko natukira umuntu ari mu bateguye bariko barategura silent disco hagiye ko bategura silent disco twa Zanti ari muri Zanti so reka ndamuramutse hama ndamubaze makuru d'abord hama tusigure byinshi kuri silent disco bibaza ko abantu bashaka kumenya icari cyo silent disco ikuwa gute imeze gute ko ubundi ni benshi batarayita batazi ikuntu ikorwa canka n'ukuntu imeze ibibazo byanyu Siren Vibes haribwa vyishugwe so amakuru yawe yitwa Bello niko nzinda ndarayivugira ni sawa azina yawe shatubwiye ngene bitwa nitwa Bello nitwa Intwari Bellamy Loris Bello yavuye muri Bellamy Loni Loris Beni Bello Loni Loris je twanze ko Bello izina ngine ari preno yawe ko nyene meze neza yiko nga hari nka silent disco ujeje kimwe silent disco pana njije silent disco abo njejwe iki muri Zanti donc Zanti niyo event iri kirategura that silent disco Zanti ni label ya evenementiel ni kirategura silent disco yego twari tumenyereye silent disco itayitegura Greta zahazi ko naho harategura kubungeza ko zikorwa na Zanti bimeze gute mwarahanye canke yarayiduha yarakoze iya mbere arakora iya kabiri hanyuma arayiduha turayikora yeyo hayi gute Jean ni wiwe canke ni Jean mwarabivuganye yavuga ati reka nda jewe singishoboye gutegura silent disco nyine nayibahewe oya sukuvuga ko adakishoboye kuyitegura hari ivyo yaramaze gukora yavuze ati reka jewe ndabahe iyi muyikore ngaso ntibisigure ko atakishoboye kuzitegura kuko nubu hari ibintu bimwe tumukeneramo akaza agashiraho kuko kwiwe gatumanye ego silent disco chaka dusigure silent disco cyayico muri make silent disco ego twe genda yitwa amatwiza ariko hari abandi bashe batayizi hari n'umuntu nabwiye ati ngiye gukora emission ya silent disco ivyo ni biki silent disco c'est quoi muri make ni iki silent disco ku bantu batayizi silent disco ni discothèque silencieuse mu gifaransa silent disco ikorwa ku isi yose irakorwa muri France irakorwa mu Buganda mu Rwanda n'ahandi hantu henshi silent disco ni umuziki uri mu gacerere silent disco ni kuja muri show izanizo zose tubona hajya muri show rero abantu bose bari kubararyoherwa bari kwarumviriza ibintu ngo abatabafre nimwe hari bambaye amakutere bose ego je hari umuntu yambwiye ngo kwiga ibintu by'abasazi zasazi koma uvuga umwe ngo usanga ari karatamba ngo sinzi ngo regenda ngo katamba ngo ikirundo ngo katatamba nyene ibintu bitari ndazi usigura ko gutatari byiza kugira abantu bashaka kubona ko ari ibintu biserieux ari ibintu nyene ari kugira ngo koja muri show yindi sanga itari abayamaye kutere musanzwe nuguha shwa abantu umuntu afite shwa nyinshi ati gute iyo uje muri silent disco iyo tugiye kujya kwandi hantu habari mu DJ peut-être ntandi muzurizo vugira rimwe iyo ariko aravuga imwe bavugije ibishe uyicara ukarindira gahera ashobora no kurikira iyindi bishe ukicaruka ikagira bagutelefonye uba obligé gusohoka kubera induru y'ahantu urushe uba obligé gutaha silent disco suko ibyo byose nta kimwe gihari silent disco ariko bavuza DJ batatu azara ama channel atatu aba DJs batatu ariko baravuza bivuze je mfise écouteur turi kumwe nawe tuzoshira kuri abariho bleu rouge na vert tuzoshira nko kuri rouge tutambane canke turyoherwe muri groupe twumva n'indirimbo ibishe urahindura ukumviriza uyundi wumva ibishe n'uyu ugahindura ukumviriza uyundi igituma abantu bavuga abantu mega ibintu by'ibisazi bikubera ushobora gusanga uri kutamba ibi ujya ariko atamba ibindi
mugabo musanzwe ni gisirimu kandi niterambere mu Burundi ni ibintu twara tubona hanze ku ma social networks yandi tubibona mu bindi bihugu mugabo mu Burundi ubu byaje edition ya mbere yarabaye mu Burundi ntibari bazivyo abantu bagatinya kujayo ya kabiri raba urenze ko ya gatatu abantu benshi baramaze kuvyumva abataravyo baramaze kubijamo donc ubunya turizeye ko azuza abantu benshi cyane kandi karibu cyane mwese nibaza ko yarabaye muri kozi yarabaye muri paca yarabaye ariko ku makuru numvise nuko abayiteguye bashije kubahomvye canke bataronse abantu nka bari biteze mwebwe muko bitaba gutegura ntuzoge muri aho nkiyo bagata baguye oya sinibaza ko ari aho nimwe baguyemo kubera écoutez ntuze sane disco babiri limité ama écoutez mvuga ati mwebwe abantu umuntu ashobora kwiyumvira akavuga ati nzanye écouteur amajana 3 muri kozi hari abantu amajana 3 umuntu aciyaza cyavuga ngo mwana gwara abantu bakenya ariko ko ama écouteur nazanye aba yaheze nabagretanye batwari ko vyagenze nta ruhombo nibaza ko baragize ico bashaka kwereka abantu barakiberetse uvuze ama écouteurs je bon je ndabizi ama écouteurs ajya maniniya ariko ahabariko hazoba ko havuze aba DJ batatu kandi mugabo mufise aba DJ benshi kuri affiche dufise benshi iyo tugira batatu tukavuga ati reka tugire CB reka tugire Feedback reka tugire na dufate na Moses ari batatu hari umuntu rero uvuga ati jo wa mu DJ nkunda ntarimo muga twace tugira benshi kugira baze baruhuranire ntaronke shwa nyinshi kuri question guhindura abantu batazi ngo bahindura gute est-ce que ubwira umudije ati mpindurira canke nivyo cyo gisirimo hano wese atagize batanagitahura nukumbwira ngo rahindura kuri frequency ko aje hari umuntu yambwiye ati je hari ibintu mari gine kumva kavuza nabi ndamubwira ati no urashobora guhindura kuri frequency no bahindura gute umva genre sinzi ko mushobora kubasigura gute bahindura canke gute shaka gushoza umudije ushaka écouteur nato twashoboye kuzana ngaha yabaziri ngaha twari kubereka mugabo écouteur ibifise bouton ku ruhande buce donc nakantu umanura iyo umanuye musi atangura ni kuzimya udugije hacaka kuri ya rouge donc cyangwa umuntu akaravuza rouge usuye kuduza hacaka vert cyangwa umuntu akaravuza vert usuye kuduza hakindi couleur bleu ukumva ariko urkumviriza ujya akaravuza kuri bleu nyene bivuze nta kintu kimwe kirimo kigoye kandi no ku ruhande hari ahantu ha volume donc urashobora kongeza volume yose urashobora kugabanya volume yose urashobora gushaka écouteur ngaha wumvise ko bivuga cyane indirimbo ushaka kumva buhoro urayigabanya mwavyumvise nimbuzo dakunda rege hazora akora kwavuza Chris Brown hazora kwavuza amayaya donc tubashoze udusozi umuntu ushaka entre temps l'année passée écouteur yari 15000 ariko umwe wageze 10000 ko kumwagabanyije twe twaharuye ukuntu ku mafaranga twaronse ko écouteur duharura ku ma sponsor twashoboye kuronka duharura ku buryo twari dufise natwe duharura no ku munezero abantu ikintu bashobora amafaranga ashobora gutanga cyamashira kuri 10000 ni make kuri kuyo yahori kugu bwa mbere ariko hano cyo kugati ni menshi kuri evenement kurata mundo hagoza ama evenement 3000 ya 5000 ya ni mwumva ko mega bashaka kuzobura abantu ndazi kora iyo prix 10000 urazi ko ushobora kuorganiza show kitu ni kura ko batanatahura abantu benshi sande cyarico abantu abo batarabitahura ntidukeneye abantu bose hazohari ama écouteur amajana donc akeneye abantu amajana antuka muri abantu amajana uze ko niwashaka gura écouteur hatevye uzavuna yibura genre kupeya uzavuna yibura donc ntidukeneye si show ibera izobera ahantu haja 25000 personnes non ni show izobera ahantu abahaja bose mbwa ahantu hazokwinjira abantu 400 abantu 400 zitangura sanga hapi amasaha genre ni kuva nka 6h gushika mu gitondo cyane ni kuva 17h gushika 6h du matin c'est pas vrai je à 17h mukuma mwe baratubesha mutubwira ngo shuru 17h gazitangura 21h ni 17h nyene cyangwa ni 17h yandi nyene ikirundi 17h hazohagiye aba DJs batatu kuri stage bazotanga kuvuza indirimbo nibasanga atari zo suri ngondenda donc niba na stage nyene 17h nzoro nk'umuziki nzokusiga nditambana yego nta kimwe guys mwavyumvise ko bategura sale disco yabivuze ni 17h ama umusombe ni muri kozi musi wa kabiri ni muri arena je crois hose amasanam hose amasanam arena ni muri kibanza kirimo kozi turimo kozi naho ni aho bizobera deva donc umuntu atubara muri kozi acha garuka 17h kandi muri arena nize nakubwira écouteur ni zikenya
écouteur n'izi Kenya donc mu gihe écouteur ari izi Kenya ndabona ko umunsi wa mbere ushobora no kuzibura donc umuntu yebura umunsi wa mbere natwe umunsi wa kabiri ngirazoyironka. Oh yes, reka ndabashimire kandi nizere ko muzoronka abantu batazi silent disco baramurahomba ku bantu bakunda ibintu by'ibirori by'ibikivyi bikumva usanga ufise ambiance uri wenyene uri kurivugana uri kuraryoherwa atamuna karaguciramo yego ariko baryoshye uzuranye n'abagenzi bawe so mwese muzoze bero amahirwe masa. Merci. Gira kajama kambwira abantu bakurara aba Siren Vibes n'abari kubatumira canke ndazi baze ku bwinshi ari benshi cyane baze babone gatwese barenze nta kimwe n'umunsi wa mbere uzobura kweri yazoza umunsi wa kabiri baze ari benshi baze ku bwinshi baze babone ibintu mu Burundi tigeze tumaze kubona inshuro zibiri tuba tubaye ubwira gatatu baze babone ibintu tubona ku mateleviziyo mu Burundi birahari twabizanye. Sawa reka ndabashimishe nanje bakunze ya Siren Vibes nzire kumwa mwese muzoza ega just sinura kwivugana kuvuga ibintu busavimo ndabivuze nuko bashaka ko muza kandi j'espère que muzoza. Ciao ciao je vous aime beaucoup kandi muzoze mutarakora subscribe please yikore ubunyabwira ngo zomenye n'ibindi ko rategurwa n'ibindi. Bye bye. Siren Vibes TV.